Reka subire ndabahe ikaze mwanywanyi tubana makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kuri numoresha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bizanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana makuru n'ibiganiro bya misi yose twama tubashikiriza kuri numoresha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kure imwe rudende bashikiriza makuru n'ibiganiro utosanga ku zindi mbonesha kure. Ndaguhaye ikaze rero mu makuru yo muri iki gitondo n'amakuru menshi cyane atandukanye, amakuru abarundi mwa mwaranyegejwe haba mu nkino muri politike mwipereza mu kazi na muntu mu ndero ndetse n'ayandi abari kuravuga ngaha mu makungu. Amakuru rero abarundi batabashije kumenya imbonesha kure yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV yabashikirayo ikabatorokanitsa aya makuru yose ku buryo bw'idonido. Ndabahe ikaze rero mu makuru yacu yo muri iki gitondo n'amakuru agira shimikire ku ngingo nkuru zikurikira. Tunyerukiye ngaha mu Burundi umutekano wongeye gutosekara. Umugwi witwaje igwanisho wa Red Tabara wongeye kugaba ibitero muri iyi leta yacu y'u Burundi. Namakuru rero abyutse aravugwa muri iki gitondo aho umugwi wa Red Tabara wongeye kugaba ibitero ngaha mu Burundi, ndetse bikanavuga ko abashika 15 abanyagihugu Burundi baciye basiga ubuzima. Sibo bonyene rero kuko n'abasoda 25 mu gisoda cacu c'u Burundi FDNB bakaba baciye bahasiga ubuzima. Nyuma yuko rero umugwi wa Red Tabara wongeye kugabya igitero, nyuma y'igitero wari wagavye mu Gatumba ndetse nacyo kikaza guhitana abatari bakeyi mu ngabo z'u Burundi ndetse n'ibikorwa remezo ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bikaza kuhononekarira. Kuri ubu rero umugwi wa Red Tabara n'ubundi wongeye kugabya igitero, ni igitero gikomeye cyane rero. Amakuru daho n'amasoko yacu ngaha nyene muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo y'umugwi witwaje igwanisho wateye uturuka. Biravuga ko uyu mugwi wa Red Tabara wifatikanyije na Aprime niyo ngabo, ndetse binavuga ko ngo yuba yagize uruhara mu kubibaha inzira yo kwinjira mu gihugu, ngo ku mugoroba ngo yakuye ingabo aho zari ziri ku rubibe rwa Rusizi, ngo bituma rero atanga icuho cyo kugira ngo uyu mugwi wa Red Tabara winjire mu makuru duha n'amasoko yacu. Kandi avuga ko Prime niyo ngabo yoba akorana abyeruye na niyo mbare rero. Amakuru daho n'amasoko yacu avuga ko boba hari amakuru ngo boba bafitanye. Kuri ubu rero niyo mbare akuba ari we ngo ahagara yarongoye uyu mugwi witwaje igwanisho wa Red Tabara. Nyuma yuko rero uhagariye umugwi wa Red Tabara muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo igitero simusiga cari cagabwe n'igisoda c'u Burundi kiri muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo camuhitanye. Kuri ubu rero biravuga ko niyo mbare yaciye Godefroid niyo mbare nyene yaciye ngo ajya guterera uyu mugwi wa Red Tabara ngo ubandanye ku rugamba rw'imirwano. Umugwi wa Red Tabara wagiriza leta y'u Burundi ko ngo wanse ngo guha uburenganzira abanyagihugu uyu mugwi nyene ngo kugira ngo nawe uhabwe uburenganzira mu gihugu cabo we kugirwa impunzi ndetse ngo wasangire n'ibibanza muri politike. Leta y'u Burundi rero irongowe n'umugambwe CNDD FDD wowo ngo warankiye uyu mugwi wa Red Tabara ngo kuba washika mu Burundi nawe ngo habwe ibisata mu ibibanza muri politike y'u Burundi. Iki gitondo rero kibaye igitondo gikomeye cyane, ni igitondo giteye ubwoba, ni igitondo k'imirwano, ni igitondo c'amaraso ku ngabo z'umugwi ku ngabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB ndetse n'abanyagihugu b'u Burundi. Umugwi wa Red Tabara rero ubyutse wisasira abatari bake mu basuda b'igihugu cy'u Burundi FDNB. Ico mwamenya rero ko umugwi wa Red Tabara, umugwi wa Red Tabara ukorera muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo muri Kivu uyumanuko, ni naho utera uturuka. Gusa leta y'u Burundi yo ntabwo ari kibifata, yagiriza leta y'u Rwanda ko ngo ariyo yoba ifatikanye n'umugwi wa Red Tabara guhungabanya umutekano muri Republika y'u Burundi. Gusa iyi ni ingingo leta y'u Rwanda idahengeshanya guhakana yivuye inyuma, ikayihakana yivuye inyuma ivuga ko atayihuriye n'umugwi wa Red Tabara uhungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse yabaye n'imvo ituma igihugu cy'u Burundi gifunga imipaka ihuza u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Reka rero tubandanirize amakuru yacu n'ubundi kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi. Burundi rero umunyamabanga mukuru umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Jacques Ndirakobuca bivuga ko kuri uyu wa kane ntwarane 2025 Jacques Ndirakobuca nyene yahaye umubonano Risa Peterson, akaba rero azarukira igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika mu Burundi. Mu byo rero baganiriye hakaba harimwo ngo ibijanye n'uko umutekano wifashe mu karere cyane ku ntambara iri mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Intambara rero iri mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo murabizi ko ihangayikishije leta y'u Burundi, nkuko byagiye birasigurwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu majambo yagiye arashikiriza
yari amagambo ateye ubwoba ndetse nawe yamuteraga ubwoba aho yavugaga ko intambara yo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo izohava ibi y'akarere, ndetse yanashimikiye kuri ino ngingo avuga ko intambara izohava iva muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo igaca ishika mu Burundi. Nkuko amatwi adusumira abidushikiriza biravuga ko umugore wa M23 rero kuri ubu ngubu waba uriko urasatira wegereza igihugu cy'u Burundi, ndetse isaha n'isaha bishobora kurangira uyu mugwi wisanze wageze mu gihugu cy'u Burundi. Ibi rero biteye ubwoba leta y'u Burundi irongwa na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, akama rero ari yubara ko isaha n'isaha uyu mugwi wa M23 ushobora gusanga washitse mu gihugu cy'u Burundi. Muvyo rero bayaze n'uyu mushikiranganje wa mbere Jacques Vendirakobuca ndetse n'uyu yamugendeye, uyu mushikiranganje yamenyesheje ko leta y'u Burundi ngo yagize utwigoro dutandukanye ngo bakora ibishoboka byose ngo babandanye nyine bakira impunzi ziva muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iyi ni ngingo nayo yagarutswe ko mu minsi iheze, aho rero umushikiranganje mu byajerwe harimo umutekano n'iterambere ry'igihugu Martin Niteretse yagarutse ku kungene impunzi z'abanyekongo ziriko zirabandanya zinjira muri leta y'u Burundi. Avuga ko abashika hafi 42,000 bo mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aribo bamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi nk'impunzi, ndetse anavuga ko bajanwe mu bibanza bitandukanye. Gusa yanagarutse ku ngingo ivuga ko haba harimo abasoda ndetse n'abapolisi bari binjiye muri leta y'u Burundi bahabwa ubuhungiro nk'impunzi. Tubandanije amakuru rero ku biriko biravuga muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gihe imirwano ibandanya mu bice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse ari nako n'abanyagihugu babandanya guhungira mu bice bitandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu rero muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo baravuga ko abagera kuri 700 harimo abana 364 bo mu gisagara ca Goma aribo baba baronkejwe amazi meza umunsi ku munsi n'ishiramwe UNICEF. Nkuko tubisanga mu itangazo ryaraye risohowe n'ibishirahamwe mpuzamakungu yitaho ibijanye n'ineza y'abana mu kwisi UNICEF, rivuga ko abenegihugu bangana n'ibihumbi 700 muri bo ngo harimo abana bangana n'ibihumbi 364 bo mu gisagara ca Goma muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aribo ngo baba baronkejwe amazi meza, aribo nyene ngo bahawe amazi meza umunsi ku munsi n'iryo shirahamwe ifadikanyije n'abandi ngo bashinzwe kubafasha. Ibyo rero ngo bikaba biruko mu gihe muri kino gihugu habaye nyine icika ry'amazi rivuye ngo ku mirwano yabereye muri ico gisagara ca Goma, ndetse kuri ubu ngubu igisagara ca Goma kiriko kiragenzurwa n'umugwi witwaje urwanisho M23 nyuma yuko uyu mugwi nyene umaze gufata ikibuga c'indege ca Goma. Muri iryo tangazo kandi userukira UNICEF mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Jean-François Basse amenyesha ko ikena ry'amazi meza ari ikibazo gikomeye cane, na cane muri kino gihe ngo hibonekeza ibiza bitandukanye nka akorera, monkeypox bibonekeza mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abigarukako. Abana ndetse hamwe n'imiryango ngo bakaba bakeneye amazi meza kugira ngo bikingire ivyo biza, gutyo ngo bikingire ndetse n'izindi ndwara ziterwa no kubura amazi meza. Jean-François Basse yasiguye ko ngo kw'isi yose abana baba mu bice biberamwo intambara ngo baba bafise ingaruka nyinshi zigwije gatatu ngo zo gupfa ngo bahitanwe n'indwara zivuye ku mazi mabi baroze, ndetse no kurusha ngo ihohoterwa ndetse n'izindi ndwara. Uyu rero akaba yavuze ko ngo hakenewe gusubiramwo uyu nyene Jean-François Basse akaba yavuze ko ngo hakenewe gusubirwamo inyubakwa ngo zimwe avuga ko nyine zononekaye byihuta cyane ngo kugira ngo abantu ntibabandanye gupfa. Akanabandanya ndetse anamenyesha ko abandura izo ndwara nka korera babandanya kwiyongera biturutse ku kuba ngo abenshi banywa amazi mabi. Nkuko kandi tubisanga muri iryo tangazo, UNICEF ibandanya ivuga ko naho biri mu itegeko
naho hari umutekano muke muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu bice bitandukanye. Hamaze gutangwa amazi meza ku mavuriro atatu atandukanye, muri iyo ngo hakaba harimo rero ibitaro byitiriwe Hôpital Général de Référence de Virunga bimaze kwakira abagera ku bihumbi bitatu by'abarwayi bakomeretse. Ico mwamenya rero muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo imirwano irabandanya hagati y'umugwi witwaje igwanisho wa M23 ndetse n'igizoda ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC nabo bafadikanyije ku rugamba harimo ingabo z'u Burundi, umugwi witwaje igwanisho wa Wazalendo ndetse n'umugwi wa FDLR, umugwi wa FDLR ndetse unavugwamo abasize bagize uruhara mu ihonye bwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994 ndetse umugwi wa FDLR leta y'u Rwanda iwagiriza leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ko bafadikanya mu kuronsa intwaro ibigwanisho ndetse n'injya impuzu ndetse n'ibindi nkenerwa uyu mugwi ukenera. Sibyo gusa rero kuko na raporo y'impuguke za ONU nazo zibigaruka ko zigavuga ko Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ifatikanya n'umugwi wa Red Tabara n'umugwi wa FDLR guhungabanya umutekano w'u Burundi, aho rero guhungabanya umutekano wa leta y'u Rwanda, aho kandi iyi raporo y'impuguke inavuga ko uyu mugwi wa FDLR ufatikanya na leta y'u Burundi. Ni raporo rero impuguke za ONU zashize ahabona. Reka rero dusozerere ngaha amakuru yacu yo muri iki gitondo, turaza gusubira amakuru yacu tuza kuba twahawe n'amasoko yacu. Reka mbibutse mu fyonde sabone partage ndetse kugira muze muraba bambere kubona amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri nomero yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV. Reka ntire yambo rero mwe mwese mudukurikira muri mu bihinga itandukanye gize igihugu cyacu cy'u Burundi, abari mu bisagara bitandukanye, amazona atandukanye, ducimbiri dutandukanye, intara zitandukanye bigize igihugu cyacu cy'u Burundi, tukibagiye n'ababa mu bihugu bibanye nka Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Uganda, Tanzania, u Rwanda, Mozambique, Malawi, Zambia, Zimbabwe ndetse n'ahandi ijya nino ku isi hatandukanye mubandanye mukurikira amakuru yacu muherereye. Nitwo kibagira kandi abadukurikira bari hakurya y'amazi manini nk'abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Australia, abari i Buraya n'ahandi ijya nino ku isi hatandukanye, mwese turabateye ijambo. Reka rero dusozere amakuru yacu yo muri iki gitondo ngaha, turaza gusubira amakuru tuza kuba dushikirijwe n'amasoko yacu aza kuba agezweko. Reka rero mbashimire kubandanya mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri nomero yanyu mukunda cyane ya Isange TV, imbonesha kure imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro utosanga ku zindi mbonesha kure bashikiriza amakuru aba yakorewe amatohoza. Reka rero mbabarire ko ryari iteka n'umunezero ntangere byo kuba twari kumwe namwe amakuru n'ibiganiro twashikirizaga kuri nomero yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka tube dusozere amakuru yacu ngaha y'iki gitondo, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezwe ko amakuru tuza kuba duhawe n'amasoko yacu.